intumbero ya mbere ya kino cete canke double intention twavuze ko ari intumbero zibiri tugitangura kino cete twabonye ko Yohana afise intumbero yo kuburira abizera b'ukuri abana b'Imana b'ukuri ababurira ku bijanye n'imico z'ibinyoma zariko ziragwiragira muri kariya karere kagize Asia ntoya, Asie mineure mu Buturukiya bw'uno munsi, agerageza kubameta en garde kandi yongera abafasha kudiscerna inyigisho ziriko zirakwiragira uhereye i Efeso n'andi mashengero yarahakikuje. Hanyuma twavuze ko indi ntumbero ya kabiri yari yo kubaremesha ko mu bihe nk'ivyo vy'inyigisho z'inyuma biroshe gutaka, biroshe gukekeranya, biroshe kugira ubwoba. Tubona rero akoresha amajambo yo kubaremesha, yo kubatera intege. Rero ibi byose uko ari bibiri birabonekana muri kino cete. Arabatera intege mu gutangura akoresha n'ijambo riryoshe ngo abo nkunda ku murongo wa mbere, ku murongo wa kane, bana bato, n'amajambo arimo ikigumbagumba, arimo nyine umwitwariko w'urukundo. Mugabo kandi abameta en garde ku bijanye n'inyigisho z'ibinyoma, mugabo kandi akanabereka umuyoboro ingene boshobora kuzitandukanya. Rero ni imirongo itandatu tujya dukoreko kuno munsi. Duko mwabibonye atangura avuga ati abo nkunda. Iri jambo akoresha inshuro zine, arikoresha cisha kabiri ku murongo w'indwi, cisha gatatu ku murongo wa kabiri, cisha gatatu ku murongo wa 21 hamwe no ngaha cisha kane ku murongo wa mbere. Abo nkunda, agapetoi, beloved, mais bien aimé. Ni jambo ririmo une tendresse idasanzwe. Nibaza yuko kimwe mu vy'Imana yifuza ko umurongozi agira ni urukundo rudasanzwe kubw'abarongoye. Abantu ntibari mu ishengero kugira ngo baze bakora ibintu hari ishengero rishikira intumbero zaryo, mugabo duhari kandi kugira ngo dufatane mu mutima w'urukundo muri ya ndirimbo baturirimbira abaririmbyi. Tubona rero ko Yohana afise une sollicitude, umwitwarariko, une tendresse, un amour, un attachement kubera bo muri kano karere, ku buryo abita abo nkunda inshuro zine zose mu cete. Hari umuntu w'umupasitori bamwe bamuzi yitwa Tabiti Anyuabile. Ni umupasitori w'umunyamerika w'umureforme ameze neza cyane, yigisha neza rwose, yandika ibitabo byiza, asanzwe yandikira n'ishirahamwe 9 Max ibimenyetso 9 vyerekana ishengero rifise amagara meza. Bamwe baramuzi, imyaka yose yamaze ari umupasitori. Hari ikintu yakora abazungu ntibakunda kugikora, ariko we n'umwirabure. Hanyuma nyene ngira bariho exuberance abirabure bafise, uburyo bashikirana, uburyo banywana. Imyaka yose yamaze arongoye ishengero, culte iheze yaca ahagarara hajya ku muryango kugira ngo yitanga abagira basohoke bose. Hanyuma akaramutsa umukristo wese mu ntoki, hanyuma akamwita bien-aimé, beloved. Ni ikintu igihe atarakirongoye iryo shengero nyuma y'imyaka myinshi, abakristo bagumanye uwo mutima wa Tabiti Anyabile, aho yabwira umwe wese mu bakristo ko ari umukundwa wiwe. Nimvira ko ari ikintu ciza. Ariko iyo ukunda abantu urifuza no kubarinda ibibi. Ngira murabizi ku bana bacu, nk'umuntu singene Bella esengeye nzukuri yamaze umwanya munini ariko arabahetsagira. Amen. Mwumvira yuko iyo baduhamagaye gusengera abana, si umwanya gusa kuvuga amajambo make ngo bana nabo mu nyigisho, akaba ari n'akaryo keza d'intercéder pour eux. Mwumvise ko yavuze ibintu bitandukanye abahetsagira. Bamwe murindiye ko muzoza n'umwana wanyu ngaho tukamuhetsagira, mugabo ni ibinyene dukora hano kubasengera ku munsi ku munsi. Rero iyo wifuza, iyo ukunda umwana urifuza yuko yorindwa ibibi byose, kandi ubutahura la fragilité yiwe yuko rimwe na rimwe atamenya ivyiza, atamenya n'ibibi. Rero kimwe mu ma responsabilité y'umupasitori akunda ishengero ni kurizigama inyigisho z'ibinyoma, ni kurinda inyigisho z'ibinyoma. Kandi ibyo dushobora kubikora igihe ari muto mu kwizera. Ari mpamvu Paulo yandikira Tito igice ca mbere ku murongo wa 10, akabandikira Timoteyo hose amubwira ati nimba umuntu ashatse kuba umuzezwa shengero ni ikintu ciza, mugabo akwiye kuba muto mu kwizera, akwiye kuba ari umuntu atahura ijambo ry'Imana kugira ashobore guteramira ishengero aririnda inyigisho z'ibinyoma. Rero Yohana arakunda ino shengero, ari nayo mpamvu afise umwitwariro wo kurizigama.
murabizi umupasitori ntazigama gusa ishenga n'ibisho z'ibinyoma mu kuvuga ibinyoma biriko birigishwa, mugabo kandi no mu kwigisha ukuri buri munsi, gushikaho akaya un cadre y'ijambo ry'Imana mu bwenge bw'abarongoye, ku buryo ihinduka un système cognitif d'évaluation y'ibintu bumva canke babona. Aratsindagira ukuri, simpaka twe turatunga urutoke abigisha ibinyoma. Uwo mwanya nawe nyine urahari, Yohana ariko arabikora hano, mugabo kandi harimo no gutsindagira ukuri ku munsi gushikaho abantu kumara umwanya muremure bavyumva, bihava bikanabafasha kuza baratandukanya ivyo bumva bitandukanye. Mugabo kimwe mu bintu bigoye no gufata umwanya ukabwira abantu yuko aho bari kirere barimo k'inyigisho nyinshi z'ibinyoma. Ibintu bigoye rimwe na rimwe, hari igihe bisaba kuvuga amazina y'abo bantu. Paulo arabivuga, avuga ati hariho umuntu yitwa Humenayo, hariho umuntu yitwa Fileto, atabo bose bagenda baravuga bonona ukwizera kwacu, bonona igishinga ntaye c'intumwa. Yohana mu vyete vyiwe nawe nyene arafata umwana nawe nyene akita amazina abantu bamwe hari abantu twajanye ahantu bazi ngo tugiye kugikirurisha twiga icete ca gatatu Yohana yanditse, barashavura rwose. Umurongo w'icenda ca gatatu ca Yohana avuga ngo hari ico nandikiye ishengero, ariko Diotirefe akunda kwishira hejuru muri bo, natwemera nico gituma ninaza nzowibutsa ivyo akora. Mwibuke si ikintu cose kuri Yohana kuvuga gutya. Yohana ni wa mwigishwa wa mbere n'ukuri yitonda, n'umunyarukundo, n'umuntu afise tempérama ituje. Si Petero murabizi mu gice ca kabiri ngene avuga amajambo akomeye gose cane kubigisha b'ibinyoma, si ivya Yohana. Ariko Yohana arinza umuntu amwita izina, ikintu kigoye. Bamwe murabizi amavideo batandukanye avuga aba Joel Austin n'abandi bigisha b'ibinyoma, akogwa n'abantu batandukanye nka Paul Washer, John Piper n'abandi. Si ikintu kiba coroshe rimwe na rimwe kuba oblige kuvuga izina, ukavuga ati mwirinde aho muherereye, aho muri ariko haraba inyigisho z'ibinyoma. Yohana rero yumva yuko ça fait partie aussi de ses responsabilités. Gusa rero abantu bitonda, bifuza ko twitonda ku buryo tutigera tuvuga umuntu n'umwe ko ariko arigisha ibinyoma. Ndabaza abo bantu. Ariko Yohana arafata umwanya agasigurira iryo shengero kuko arikunda, akageza kubafasha gutahura ibiriko biraba aho baherereye. Ijambo akurikiza abo nkunda ni nitwemere impwemu zose. Iki kintu cyo kunyaruka kwemera ibintu byose biri mu bituma abantu bagwa mu nyigisho z'ibinyoma. Hanyuma twebwe abanyafrika nyumvira ko dusumba abandi kunyaruka kwemera ibyo ari byo byose. Sinzi ko mumaze kubibona, ariko ishirahamwe ry'ivugabutumwa rya Lausanne bamwe basanzwe bazi ryatangujwe na John Stott na Billy Graham, mu nyandiko zabo haheze imyaka nk'itatu bagerageza kwiyumvira kuri Afrika n'igituma aricyo kibanza ca mbere kigwiriyemwo amanyanga yose, inyigisho zose z'ibinyoma, abavugishwa atari bo, abakoreshwa ibitangaza bitari byo. Afata umwanya wo kugerageza kwiyumvira kandi yubashe na heritage y'abanyafrika. Turafite ibintu vyiza cyane abanyafrika, biradupredisposa neza mu buryo bw'imwemwe. Mugabo turafise n'ibindi, ivyo bitari bikeyi byagiye birandikwa n'abanditsi no munsi b'abanyafrika babahinga, bafata umwanya wo kwiyumvira ingene abanyafrika biyumvira, n'ingene uburyo dufise bwo kwiyumvira ivy'imwemu vyugururira imiryango cyane inyigisho z'ibinyoma. Izo nyandiko zirahari, zimwe ziranagoye, ziri philosophique, mugabo zandikwa n'abanyafrika bagenzi bacu. Alors muri iyo document ya Lausanne Covenant nako ndaraba, sanzwe ndi umuntu kuva kera nkurikirana amadokuma officiel ya Lausanne, n'abantu bagerageza uno munsi kumbura ishirango rya Gospel Coalition riko irasubira buhoro buhoro Lausanne. Ariko Lausanne yaramaze imyaka irenga 50 ikora bino bikorwa. Alors bagerageza kwiyumvira ingene abanyafrika tumeze. Ati abanyafrika n'abantu naturellement bari très religieux, tumeze nk'abantu muri Amerika Latine, murabizi turi abantu bakunda ibintu by'impemu, bari très religieux. Ati mugabo uburyo dutahura isi n'ibibera mu isi twaba tubifatikanya n'ububasha bw'impemu bw'ahantu hataboneka. Ati uko kuntu tumeze bituma ibintu byose bidushikira bifise une dimension iri surnaturelle. Ikintu cyose
turanyarwa guheza insobanuro iri surnaturel. Mwibuke abazungu barafise ingorane ya rationalisme yuko ikintu cyose bagihereza insobanuro iri empirique, yumvikana, iboneka, isatisfeza ubwenge. Rimwe na rimwe iyo rationalisme si nziza. Natwe turafise indi ngorane kumbure iri ku rundi ruhande, aho tugaruka ibintu byose ku spiritualisme. Kuva kera umunyafrika ashikiwe n'ikintu adafitiye insobanuro, cyari ikintu ubuzima bwiwe bugahungabana, ibyo yiteze ntibibe, yiteze urubyaro ntaruronke, yiteze umwimbu mwiza ntawuronke, yamagerageza kwiyumvira ariko hari ibintu byabaye mu isi y'imwemu itaboneka. Hanyuma n'umuvictime mugabo ntarobuje ko umuvictime ubuzima bwe bwose aratabura ko hagati y'ibiri biramushikira niyo bituruka hari abantu b'abahinga mu buryo bw'imwemu bashobora kumbure gukumukura k'uwo muvumo, kumwugururira ibihe byiza mu mibereho yiwe ya buri munsi. Ibyo rero twarabikora mu buryo butandukanye musanzwe mubizi. Hanyuma uno munsi uravugisho z'ibinyoma ziba zifatiye aho nyene, nuko ikintu cyose kitagenza nk'uko dushaka, nuko hari ikintu cyabaye mu buryo bw'imwemu, hanyuma hari umuspecialiste ashobora kuvyugurura. Hanyuma abaspecialiste rero bari porta volontaire cyane rwose muri no minsi, ni benshi cyane, baragerageza gutanga inyishu. Twaraguye mu bukene murabizi, Afrika iri inyuma cyane mu bijanye n'amajambere, ariko niho hantu hambere hari abantu b'abaspecialiste mu buryo bw'imwemu batungira kuri ubwo bukene bw'abantu benshi mu kubakonvenka yuko bagira babatungisha. Ikintu kibabaje gabene da abantu nka Bushiri umunyamalawi akorera mu gihugu cya South Africa mu bwa muri Modi, afise amajet privé nkana, afise ahantu acukura inzahabu, afise ama business arenze urugero. Kandi aho hantu kugira ngo bikunde abantu baguma bamukurikira ni kubemeza yuko ari umuspecialiste mu buryo bw'imwemu. Bamwe barigeze kuraba video kuri YouTube bagerageza kudukonvenka ko ariko aratambukira mu kirere. Ariko uno munsi abahinga berekana ko iyo video atariyo, baratwika ibyo bintu byose kugira ngo mu gutahura ko abantu ariko barabakurikira babone yuko uwo muntu hari igicu kimwemu kirenze kuri we, ku buryo afise urufunguruzo rw'uko bashikira bitameze neza. Hari umuntu witwa Lasego Daniel muri 2015 afise ishirahamwe bita La Boon International Ministry. Bamwe barabonye ama video kuri YouTube aho abwira abantu ngo bajye ivyatsi, banywe peteroli, ngo birashuza kwegera Imana, abantu bakabikora. Hari umugabo witwa Paul Senyangore arongoye Victory World International. Niko ndakurikirana amakuru yiwe aho yavuga ko agira atanguze televiziyo yita Heaven Online, avuga ko Imana yamwishuriye umurongo direct ashobora kuvugana live ku telefone, kandi ko vuba cyane agiye iyo radio iyo Heaven Online kugira abantu bazarumviza ibyo biganiro ariko bagirana n'Imana. Ibintu bibabaje mugabo nuko bimeze. Umuntu witwa Andrew Egimadu mu Nigeria akorera muri Zambia, hari ama video kuri YouTube yerekana ariko aravomisa amadolari amahera abantu bakaza gutora. Bibavyo bikoreshwa n'abadayimoni ntawe ubizi. Igihari nuko rino jambo nimwemera impemu zose, ni jambo twebwe abanyafrika bitugora kugenderamo. Kumbura iyo ngora twayisangiye n'abantu bo muri Amerika Latine. Turafise ikibazo kidasanzwe. Yohana avuga ati abo nkunda bana bato. Paulo no yavuze ati ntimube abana mu byo kumenya, mube gusa abana mu byo kudakora ikibi. Imana yifuza ko tuba abana hahandi ibyo abandi bantu bakora bibi twe turitinya, aho kubijyanye no gutandukana, kubijyanye no kudiserna, ngo ntimube abana kubijyanye no kumenya, kubijyanye no gutahura. Rero Yohana ariko amagara no shengero kutaba abantu bakira ibyo ari byo byose. Ahejeje avuga ijambo ngo kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Nako nimba kuri iri jambo nyimba Yohana ajyandika mu kinjana ca mbere yuko abigira bavugishwa babaye benshi mu isi mu kinjana ca mbere. Twebwe byo bimeze gute?
ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu birengeje. Hanyuma aca duhereza ikintu cyo gukora, avuga ngo mugerageze impemu, mugerageze impemu. Kumbure twafata umwanya mutonya tugatebera kuri ino jambo ryo kugerageza impemu. Imana yifuza ko tugerageza impemu. Alors, mu by'ukuri Pawulo ari kwandikira ab'Ikorinto 12 ku murongo wa 10, ab'Ikorinto ba kabiri. Reka twahasoma, dusoma ab'Ikorinto ba kabiri igice cya 12 ku murongo wa 10. Ab'Ikorinto ba mbere 12 ku murongo wa 10. Uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impemu. Kuko abavugishwa inyuma ari benshi bakwiye mu isi, turakeneye gusumba ikindi gihe cyose iyi ngabire yo kurobanura impemu. Ashaka kuvuga gatonya. Umuhinga yitwa Gordon Fee, asanzwe ari umwanditsi w'umuhinga, afite inyandiko nziza ku bijyanye na mpemu yera. Avuga ati Pawulo ariko aravuga kurobanura impemu mu gice cya 12, ariko avuga kurobanura, gutandukanya k'umuntu ibyo avugishijwe bivuye ku Mana cyangwa bivuye muri we gusa mu mpemu yiwe mu buryo bw'umubiri. Hari abantu badakoreshwa necessairement n'abadayimoni, ariko ibyo bavuga dukwiye kubitandukanya kubera nabo nyene biyumvira ko bivuye ku Mana ariko bivuye kuri bo nyene. Umuntu ashobora guhengana nyene atabizi. Pawulo avuga ati umuntu navugishwa, abandi nibagerageze gusuzuma ibiko biravugwa. Intumbero Pawulo yiwe muri mu Bikorinto ba mbere, nkuko uwo muhinga Gordon Fee avuga, si gutandukanya impemu ziva ku Mana n'iziva ku badayimoni. Ati hanini ni gutandukanya impemu y'ubuvugishwa, ubuvugishwa butanzwe na mpemu yera cyangwa bwandurutse ku mpemu y'umuntu. Alors iyo tuvuze gutandukanya impemu, hariho gutandukanya mpemu yera n'impemu yacu. Nacu ni igikorwa cyiza cyane gikomeye rwose. Abatari bakenya turashobora guhendana tugahanura abandi nabi kandi tutarabigisha ibinyoma, kubera duhereza uburemere burenze ibyo twebwe twiyumvira. Rero kurobanura impemu ntibikora gusa iyo abadayimoni bariko barakoresha umuntu. Kurobanura impemu biranabaho iyo umuntu ariko arakubwira ibintu akakwemeza ko bivuye ku Mana, nawe akiyumvira ko bivuye ku Mana ariko bivuye ku mpemu yiwe. Alors nibuke yuko twebwe birashobora gushika tukizera rwose ingere tunyuranye na mpemu yera kandi n'umugisha udasanzwe. Abantu nkatwe twebwe dukunda gutsindagira ibijanye na mpemu yera, nibaza ko dufise amambisyo meza meranda yo kurondera ubusabane budasanzwe na mpemu yera. Kandi ni ikintu cyiza, kibi ikintu kibigiye twiyumvira ko impemu yacu yamaze kumatana bose na mpemu yera, kubyo kiturenganye mu mutwe cyose twiyemeza ko ari impemu yera kivuze kandi tukakibwira abantu. Alors niba wabona hari umuntu ariko aragerageza kudisena agufasha gutahura yuko ivyo uri kuravuga naho uvyizera bivuye kuri wowe bivuye ku Mana, ntabwize umwigisha w'ibinyoma. Nuko bumwe mu buryo gutandukanya impemu ni gutandukanya mpemu yera n'impemu yacu, kandi uwo kuri kumwimenyerezo natwe twebwe ubwacu twikorera. Abatari bakenya ntimwubakiye gusa ku bintu umuntu yababwiye ababwira ko bivuye ku Mana, mwubakiye no ku bintu mwebwe ubwanyu mwibwiye mu mpemu yanyu mwiyumvira ko ari Imana iri kurayibabwira. Na jewe biramaze gushikira. Hanyuma ndariko navuga kuri Gordon Fee ingene atsindagira kuje gutandukanya impemu yacu na mpemu w'ubuvugishwa. Ndashanga ko umuhinga yitwa Sam Storms, bamwe baramuzi, afise blog nziza yitwa Enjoying God Ministries. Ni edoniste mwiza n'umugenzi wa Piper. Hanyuma yarize rwose cyane, sinababwira parcours yiwe, mugabo kandi kusumba n'abandi bose aratera cyane ku bijyanye n'ishengero rikwiye kubaka ibyizerwa bya mpemu yera n'amapratike ahereza atumira mpemu yawe gukorera mu ishengero. Ariko aravuga kuri ino ngabire, avuga ati ingere yo gutandukanya impemu yo kurobanura impemu ntivuga gusa kurobanura impemu yacu na mpemu yera, hariho kurobanura kandi impemu z'abadayimoni na mpemu ava ku Mana.
kumbure Yohana wewe ariko atsindagira ngaho avuze kurobanura impwemu muri chapitre 4, kumbure ariko avuga muri iyo sanse yo kurobanura impwemu z'abadayimoni na mpwemu w'Imana. Chrysostome bamwe baramuzi uvuga ubutumwa yabayeho mu kinyana cya 4 nyuma ya Yesu Kristo, navuga ati ingabire yo kurobanura impwemu ni ingabire yo kumenya nimba ubuvugishwa buvuye ku Mana cyane buvuye ku badayimoni. Iki tucegeranije hariho une definition ntonya gusa ya Sam Storms Josh avuga ati kurobanura impwemu ni gutandukanya impwemu iri kurakorera ahantu ukamenya isoko ryayo, sa source et sa nature. Tugaruke kandi kubijanye na bino bintu Bibiliya twereka ino ngabire iri à l'œuvre mu nzira zitandukanye. Muri Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16 à 18 tubona Paulo hariho umukobwa agenda amukurikira kandi avuga amajambo meza ati abantu mubumviriza bavuye ku Mana, nta jambo ribi ariko aravuga. Wari kwaheze iminsi ko na Paulo ntiyashotse ari discerna. Wari kwaheze iminsi Paulo yumva aradundumira muri we, arahindukira aramubwira ati ndakubariye wa mpemu n'umuvemo. Tubona Paulo adiscerna impwemu yakoresha uno mwana w'umukobwa mu gihe cyo 16-18. Hariho Simoni umunyamareba avuza ku chapitre 8 verset 20 à 24. Muravyibutse igihe intumwa zije gusengera abantu b'i Samariya ngo buzure impwemu yera, hari umuntu witwa Simoni nawe yitwa ngo arizeye. Biya usomye hejuru Filipo niwe yaje kuvuga i Samariya ngo na Simoni ngo arizera. Alors Luka avuze ngo na Simoni arizera niyemeje kuri ko yari yavuze bwa kabiri. Luka n'umuntu w'umuhistorie turakunda kubivuga, yavuze ngo nakarizera aba ariko arakora statistique avuga ati kubigaragara by'inyuma abantu bangana guca basa n'abizeye. Abasanzwe bakora ama-enquête barazimene bavyandika ko imvugo nk'iyikoreshwa. Alors Luka ariko aravuga inkuru ya Simoni umunyamareba muri chapitre 8 avuga ngo maze na Simoni nawe nyene ari umunyamareba abantu baramwemera bavuga ati uri bwa bushobozi buhambaye ngo nawe nyene arizera. Nani majambo Luka yavuga ati kubyagaragara inyuma byose Simoni yari yizeye. Ariko igihe intumwa zije gusengera abantu bakavuga mu ndimi, yaciye aza abwira Petero ati ndagusabye nanje mpereze nanje mu mavuta kugira ngo abo nzose basengera bose baze bavuge mu ndimi. Petero mwene aca discerna ko uyu muntu atari uwizera by'ukuri, aravuga ati umvirize ibintu si n'ibyawe kuko ndakwitegereje mbona uri mu ngoyi z'ikibi. Adisana kuwa muntu akiri possede n'impemu ya divination, n'impemu y'ubuma ya magie, la magie ko yarakora ama acte magique imbere yuko akizwa. Petero abitirije asanga uwo muntu iyo mpemu ya magie ntiyigera imuvamo. Ngerageje kubandanya kuri Sam Storms avuga ati ino ngabire ugikora irakora nka intuition, ikintu wumva muri wewe, un sentiment yibwina muri wewe yuko ikintu ko kiragaragarira aho hantu by'ukuri kitavuye ku Mana. Imana ishobora kureka ikimenyetso ikenya wavyegeranya by'ukuri ukumva uremejwe ko iyo mpemu itavuye ku Mana. Ariko nimba ari igihe dukeneye kurobanura impemu ni muri kino gihe cacu. Mbega ni bande bakeneye iyo ngabire yo kurobanura impemu? Ubwa mbere abapasitori plus que jamais barakeneye ingabire yo gutandukanya impemu. Navuze yuko kimwe mu byo bajejwe ari gushobora kuzigama ubusho ngo buzigamwe burindwe inyigisho z'ibinyoma. Abandi bantu baronka iyo ngabire n'abantu Imana ihitamo igahereza iyo ngabire mu buryo mw'ishengero. Iyo abo bantu Imana yabatanze by'ukuri uba ari umwanya mwiza cyane wo gukoresha iyo ngabire kugira ngo baze baraburira abera. Hari igihe ikorera mu ishengero, hari igihe ikorera hanze kuja en contact n'abandi bantu ko bakijijwe bariko baraja mu buzimire ugashobora kubafasha. Rero Imana iratanga iyo ngabire ikayiheza abarongozi kandi barayikeneye. Uyu utayifise ukwiye kwisaba Imana. Rero Yakobo avuga mu cete cyo bavuga ati umuntu akenye ubwenge nakwiye gusaba uhoraho. Mbwa ariko abandanya ico cete akavuga ati ubwenge buva ku Mana buratunganye burera. Ati mugabo hari ubundi bwenge bw'isi bw'abadayimoni. Rero Yakobo aratanga yuko iyo udafise ubwenge buva ku Mana ushobora kutabenya bwa bwenge bw'isi ngo urobanure ko ubwenge buva ku badayimoni buva ku isi.
kandi aratubwira ati udafise ubwo bwenge nabusabe Imana. Imana irashobora gutanga iyo ngabire. Pawulo kwandikira abikuri nacyo cyane bari kuri Abambere 14 avuga ati nifuze aspirer au don meilleur. Musi atubwira ngo twaspire au don de la prophétie. Mugabo abwira ishenge ko rikwiye kwifuza kandi rigasaba ingabire tuba dukeneye bivanye n'ibishengero riko rigacana, kandi Imana irabitanga ikazihereza abayenjibije. Ariko nimba ingabire yo kurobanura imwe ishobora kuba kugirwa n'abarongozi, ikagirwa n'abantu bakenya Imana yahisemo mu ishengero, hari urugezi Imana yifuza ko gutanga iyo ngabire muri rusange. Discernement kwishengero rikwiye kurobanura impembe. N'akarero Yohana n'amajambo ntako yabwira abarongozi, ariko yabwira ishengero ryose. Yifuza ko ishengero ryose rimenyera gutandukanya impembe. Sikuvuga bene data, Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:10-17 avuga ati mugerageze ibintu byose mugumye ibyiza. Ayo majambo yo kugerageza impemu zose Pawulo yandikiye Abatesalonike ayandikira ishengero, kubera Imana irifuza ko ishengero muri rusange ibishengero bifise indiscernement collectif. Imana irifuza ko ku rugezo kanaka abera bamenya gutandukanya impemu. Tacu bimaze igihe ari umupasiteri gusa yaba kwereka ati ikintu cyiza ikintu sukuri, hari igihe mutazaba muri kumwe. Ishengero rigiye hamwe n'ikintu jewe natahura canke abo tumurongozi tukumva dataratahura neza, tugiye hamwe kubera mwemu yarakorera muri twebwe, turashobora kugira indiscernement collectif kujanye n'ikintu kanaka, kubera mwemu yari ariko arafashiriza hamwe ishengero gutahura ibiriko biraba. Amen. Ni gute twoshobora twebwe nk'ishengero nk'abera muri rusange dushobora gukura muri uwo mutima wo kurobanura impemu? Nashaka mvuga ibintu bitatu. Iyo dukura mu ijambo ry'Imana, iyo tubwiga ubutumwa bwiza, iyo twumva ukuri, iyo twiexposa à la vérité, bituma ishengero ridevelopa indiscernement collectif, kubera rikunda kwiga ijambo ry'Imana. Ubwa kabiri, iyo abantu baterwa intege kugira ubusabane na mwemu yera, iyo uwera wese yama poursuivre ubusabane na mwemu yera, bigenda bikuza discernement spirituel yiwe. Ubwa nyuma, iyo tugendera twumvira Imana, iyo twexercisa ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Abaheburayo 5:11 tumufise ko byinshi uko abakristo bakwiye gukura mu vy'Imana, tumufise ko byinshi byo kumuvuga ko bigoye isobanura ko mwabaye bitumva, naho mwari mugeze kuba bigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kandi kwigishwa. Namwebwe nyene ivya mbere vy'itanguriro n'ivyavuzwe vy'Imana, kandi mwahindutse bakwiye gutungwa n'amata aho kubagaburira ivyo kurya bigumye. Nuko ubutunzwe n'amata abataramenya ijambo ryo kugororoka, kuko aba ari uruhinja. Ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakutse bafise ubwenge, maze kubwo kwaba babukoresha bamenyera gutandukanya ikibi n'iciza. Dusanga yuko umukirisu cyangwa tumega manager n'ukuri cizo ngabe ntazo zobasanga jewe nizeye ibitarivyo, ariko nshaka kubwira urafise security. Nimba ijambo ry'Imana wumvira ngaho waba witwiga kurishira mu ngiro, uri mu kibanza ca mbere Imana izokurinda inyibisho z'ibinyoma. Kuko uko wiga gushira mu ijambo ry'Imana, niko ugenda ukura mu gutandukanya, jugement yawe igenda ikura mu buryo bw'imwere. Amen. Sire kuri ya mirongo yacu turiko turarangiza, nako niho tugitangura. Umurongo wa kabiri, iki aba arico tubamenyesha mwemu w'Imana, mwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri, iba yavuye ku Mana, kandi mwemu yose yatura Yesu ico ntiba yavuye ku Mana, kandi iyo mwemu iba ari Antikristo. Iyo mwumvise ko izoza kandi n'ubu iramaze gushikamizwa. Kuko umurongo wa kabiri gushika ku murongo wa gatatu acatangura kuvuga ingene boza baratandukanya mu gihe cabo bivanye n'inyigisho zariko ziratangwa. Abaheza test bafasha gutandukanya abigisha b'ibinyoma cyangwa abavugishwa bo n'abatari. Nibuke twaravuze, murabona ngo hari ukuntu ajanisha abavugishwa b'ibinyoma na Antikristo, kugira muravuga. Twaravuze isobanuro tugitangura
igihe twavuga tuti Yohana ariko aravuga antikristo canke Bibiliya iradufasha gutahura yuko ubwa mbere antikristo ni mwemu y'ubugarariji, ni mwemu yopoza ku Mana kuva mu itongo rya Edeni, kuva no mu ijuru, kandi iyo mwemu imaze igihe irakorera mu isi. Niyo mpamvu Yohana avuga ati iyo mwemu iriko irakora. Ubwa kabiri, mwemu ya antikristo ni ikorera mu bavugishwa b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma, aho Satani ahagurutsa abantu kugira ngo bahushishe abantu inzira y'umusaraba. Ubwa nyuma antikristo ni umuntu s'abantu, ni umuntu azoza ku mpera y'ibihe. Hano rero Yohana ariko aravuga ba antikristo nk'abigisha b'ibinyoma, nk'abavugishwa b'ibinyoma. Atanga teste ifasha ishengero kubitandukanya, avuga ati imwemu itavuga yuko Yesu Kristo yavuye ku Mana kandi yaje afise umubiri, iyo si imwe muva ku Mana. Abashaka mwumve kandi mutahure yuko hariho uburyo iyi test yari ikenewe cyane bivanye na heresi n'inyigisho atari yo kurigishwa muri ico gihe. Rero twarabivuze mu ntangamara, sinzi ko muvyibuka, twaravuze ingende hari umuntu witwa Irene bamwe baramuzi, le père de l'église, nko mu kijana ca kabiri mu myaka y'ijana na 50, yerekana yuko Simoni wa Munyamareba, muri turavuga muri Actes chapitre 8, yavuye atanguza secte ihakana ko Yesu yaje yambaye umubiri. Ariko siwe gusa, umuntu witwa Serentus twaramuvuze, yari umuyahudi aba muri Efeso, yize ubwenge bw'abanyegiputa, yatangura kwigisha yuko Imana idashobora kuba iyera igihe yo yarambaye umubiri. Ntibikunda, nimba Yesu yarambaye umubiri ntiyibujije kuba umunyabyaha. Kubw'ibyo Serentus yasengera muri ishengero nyene aho Yohana ariko arigishiriza, abo nyene ariko arababwira bari bamuzi. Ibi turabizi kubera umuhinga wa kahise k'ishengero mu kijana ca kane yitwa Ezebe avyandika mu kijana ca kane ati uyu muntu Yohana yaramuzi, yabwira abantu yuko Imana kugira ngo ntiyanduze n'icaha yashizeho ama entité spirituelle yise ama demi-urge, les demi-dieux, ari Yesu Kristo, kugira ngo Imana ikorera ibintu abantu ikoresheje abo ba intermediaire atari Imana kandi atari umuntu. Hanyuma hari izindi nyigisho zivuga ko Yesu Kristo atashobora na gatonya kwambara umubiri, ahubwo yari mwemu yaje ku munsi w'ibatisimu. Hanyuma Yesu umuyahudi, umwigisha asanzwe, ahabwa imwemu ya Kristo umunsi wo kubatizwa. Hanyuma iyo mwemu hageze ko aja ku musaraba, iyo mwemu yisubira mu ijuru. Twarabivuze mu ntangamarara, tuzobigarukako mu gice cya 5 tuko turarangiza, aho avuga ati Yesu Kristo yaje agaca mu mazi no mu maraso. Tuzobisoma mu chapitre 5. Mugabo arashaka mutahure heresi yari ico gihe yahakana Yesu Kristo dans son humanité et dans sa divinité. Yazanye inyigisho zishira kabaza kubijanye no kuba umuntu kwa Yesu Kristo. Ashaka murabi ingene kwizera incarnation ko Yesu yaje akambara umubiri, ingene dukuye icizegwa ca incarnation ntabwo Kristo tuba dufise. Bamwe biyumvira ko Yesu yaje ari umwigisha mwiza, afise inyigisho nziza zihindura abantu, yari umunyangeso nziza, abamukurikira bashobora kugira etike nziza, ariko Yesu yari Imana. Abantu bo mw'isi bashobora kutwihanganira tuvuze ko Yesu yari umwigisha mwiza, inyigisho ziwe zahinduye ingeso z'abantu. Ariko tuvuga ko Yesu yari Imana yambaye umubiri, aho uca tutandukana n'amadini menshi. Murabona kino cisegwa iyo kihavuye atabu Kristo tubisigana, kuko nimba atambaye umubiri ntiyapfuye mu buryo bw'umubiri, yategeza gupfa nk'umuntu, kuko Imana yari gushobora gucungura idacitse umuntu, kuko mu gucika umuntu yishushanije natwe, hanyuma yakira igihano mu mubiri. Nimba Yesu atambaye umubiri ntiyanapfuye. Hanyuma nimba atapfuye, ya majambo Yohana tubwira mu gice cya 2 ku murongo wa 2 ko urupfu rwe rwabaye impongano y'ibyaha. Ibyaha byacu ntivyahongewe, ntitwacunguwe, kandi Yesu ntiyanazutse. Murumva ingene guhakana incarnation bice bikuraho ibindi byizerwa byose bikurikira. Ku ruhande rwe twavuga yuko iyo uhakanye incarnation ubahakanye ibindi byizerwa byose bikurikira. Mugabo ragaruka kandi ko muri rusange kimwe mu vyerekana kugira ngo utahure umuntu inyigisho ziwe z'ibinyoma, uraba ingene yizera kuri Kristo. Kristoloji y'umuntu, ivyizerwa vy'umuntu kuri Kristo
nibyo vyerekana la maturité de sa foi. Igena umuntu yizera ivyizego byo kuri Kristo, nibyo vyerekana la maturité de sa foi. Niyo mpamvu muzokuva kenshi sindagira Kristo n'iwacu tukabitsinda, ariko niwo mutima w'ubutumwa bwiza. Iyo umuntu atanguye guhusha ku bijanye na Kristo, icari n'insobanuro y'iwacu iwe n'ingene ciyapurika mu buzima bwacu, abahushije ubukristo bwose. Niyo mpamvu ishengero rikuze nturirabira ingene riko riravuga mu ndimi. Ishengero rikuze mu gakiza nturirabira mu maprograme menshi ya church planting n'ibindi. Uraba ingene umwe wese mu bagize ishengero atahura Kristo n'igikorwa ciwe. Nitwaba abantu bakuze mu gutahura inyigisho zijanye na Kristo, tunaba tunatangura uno munsi mu vyizerwa. By'ukuri ni teste ikomeye cyane. Mugabo nashaka kuvuga ijambo rimwe ndiko ndegereza kurangiza, nuko naho Yohana avuga ati iki nico gitumenyesha, iki nico gitumenyesha ko umuntu avuga avuye ku Mana atavuye ku Mana, nuko yizeye ko Yesu yaje yambaye umubiri. Hari abantu bemera ko Yesu yaje yambaye umubiri, sivyo? Mugabo bigisha ibinyo. Tunabiraye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko mu ntango yacu, tubona Yesu aza gusenda abadayimoni mu muntu, maze umuntu akavuga ati Yesu Munyanazareti, turakuzi, uruwera yavuye ku Mana. Ariko umuntu yarakoye abadayimoni, yaravuze ko Yesu ari Umunyanazareti kandi ko yarungitswe n'Imana, ari uwera w'Imana. Alors mbega Yohana yoba ariko aduhereza test imwe mugabo idakwiye. Hariho umwanditsi mwiza witwa Burton yavuze ati iki kibazo ca test muri no epitre ya Yohana ikikwiye gufatira ikintu kimwe, ni cumule y'amateste. Aya mateste avuga muri Yohana ukwiye kuyafatira hamwe, ufashe ikintu kimwe kiba gihagije. Hari umugabo yagize commentaire kuri Bibiliya izwi yitwa Wycliffe, New Testament commentator yitwa Charles Riley, andika n'ibitabo byinshi yarapfuye ariko niwe avuga ati Yohana ariko atubeshya atubwiye ngo kwizera incarnation vyonyene ariyo test ya orthodox, ariyo test yerekana umuntu ko yizera ukuri. Nabanze kwerekana ko ubutabo ca Mariko mu ntango y'ubutumwa bwiza umuntu aguye abadayimoni avuga ko Yesu ari Umunyanazareti kandi ari uwera w'Imana. Alors iyi test Yohana ariko aravuga turi bitahurira hamwe n'ibindi byose yavuze muri kino cete. Amen, amen. Tubiceho gatoyi tubyibutse. Mu cete ca mbere avuga ati uwamyeho bwa mbere na mbere, uwamyeho kuva kera hose. Igice ca kabiri ku murongo wa kabiri dutangura kubona ingene Yesu Kristo yamyeho kuva kera hose, yambaye umubiri nk'uko Yohana bivuga ati dukwiye kwizera ko Yesu yambaye umubiri, mugabo kandi ko yabayeho ubuzima butunganye agapfa ku musaraba nk'impongano y'ibyaha byacu. Yohana avuga ati umwizera akwiye kugenda nk'uko nawe yagenda. Kabiri ku murongo wa gatandatu. Hanyuma twavuga ngo ikico kitumenyesha uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ibyagezo byiwe n'umubesha, akwiye kugenda nk'uko yagenda. Tubona Yesu yarabayeho ubuzima butunganye nka Adamu wa kabiri, akagororoka mu kibanza cyacu, apfa urupfu nk'impongano y'ibyaha byacu. Tubona mu gice cya kabiri ku murongo wa kabiri twarabonye ingene uyu Yesu Kristo abamwizeye bahabwa ingabire ya mpwemu yera, abagumamo kandi akabarongora mu kuri. Muri kwa majambo twasoma hariya mu gice cya gatatu kuva ku murongo wa 24 ko twarobanujwe mu mavuta ya mpwemu yera. Uyu mpwemu yera aba mu bizeye Yesu Kristo akabarongorera mu kuri, abagendeshereza mu kumvira. Kandi mu kumvira hari n'icagazo gidasanzwe c'urukundo twasomye muri chapitre 3. Hanyuma abamwizeye abahawe mpwemu yera babaho ubuzima bunesha icyaha, twabibonye kandi muri chapitre 3. Hanyuma babaho bizigirwa kwa Yesu Kristo mu kumurindira ko azogaruka, babaho barondera kumunezeza no kumuhesha icubahiro. Birashoboka rero ko abigisha n'incuti z'ibinyoma mu gihe cya Yohana bari bafite ibyizego atari ibyo kuri Yesu Kristo, atari ibyo kuri mpwemu yera, atari ibyo ku cyaha, atari ibyo ku buzima bwejeje. Kubavuga ati ndamuzi ndanywane nawe agacabaho uko ashatse. Twarabyize. Uvuga ngo ndamuzi ariko akagendera mu buzima buri muhari, uwo ntiyamumenye.
usanga bano bantu ntibihenda gusa kuri Kristo, barihenda guca Imana n'umuco, Dieu et lumière, niko twasomye tubitangura kino cete. Barihenda kuri Kristo Yesu, barihenda ku muntu icyo ari cyo, kuko bavuga ngo ndatunganye. Yohana akabishura ati uwuvuga ko atacafise ni umubeshi. Barihenda ku Mana, kuri Yesu Kristo, bakihenda no ku muntu. Barihenda kuri mwemu yera, bakihenda no ku vyizigiro by'ubugingo budashira. Rero umuntu ntiturabira gusa ko igishisho z'ibinyoma kube ku kantu kamwe, turaraba ingene ivyo yigisha vyonona umutima w'ubutumwa bwiza bwose, uhereye guca Imana iri, guca umuntu ari, guca Yesu Kristo ari, kuri mwemu yera n'ivyizigiro by'ubugingo budashira. Amen, amen, amen. Hari iyindi teste yerekana abigisha b'ibinyoma ngo uwuzi Imana wese aratwumvira. Abigisha b'ibinyoma bo mu gihe cya Yohana ntibari soumis aux apôtres, ntibari soumis aux apôtres. Kino kintu kiragaragara kenshi mu byete bya Pawulo. Uva ku Mana aratwumviriza, ariko avuga jewe cyangwa ari we wese, ariko avuga intumwa zatanze urufatiro rw'iby'inzego. Icekana ko umuntu w'abigisha b'ibinyoma nuko atari soumis à la Bible, atari soumis à l'enseignement apostolique. Si ikintu kimwe gusa ngo uwizera ko Yesu yaje yambaye umubiri, ariko usanga ari tout le conseil de Dieu. Umuntu atari soumis aux enseignements des apôtres, kuko bivuga ariko araheza mu 6 uwo yigisha ibinyoma. Ngiye murabona ingene rero Yohana akavuga ibintu byinshi cyane, naho umenga yatereye kuri teste imwe. Hari ikintu Yohana avuga nifuza ko turangirizako, avuga ati abigisha b'ibinyoma ab'isi barabumviriza, abo n'abava mu isi, nico gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Bitubwira yuko mu gihe cy'iherezo abantu bazokwifuza ibiryohera amatwi yabo. Kimwe mu biranga abigisha b'ibinyoma nuko bavuga ibyo abantu bakeneye kumva, ari nayo mpamvu bafise abakurikira benshi. Iyo yumviriye amasitade yuzura abantu bari kubakurikira Bushi, bari kubumviriza Joel Austin, bari kubumviriza Copeland, bari kubumviriza n'abandi bose, n'ibi vyaduka byose byo muri Afrika ntonaheza kuvuga amazina n'ibihumbagiza. Kubera iki? Yohana bivuga ngo bava mu isi, bavuga iby'isi, niyo mpamvu ab'isi babumvira. Ndashaka kubwira ikintu kimwe, Yohana ubwiwe ntiyari populaire mu kinjana ca mbere, arahokoreze ko abigisha b'ibinyoma bari populaire kumusumbya. Afise abantu bakeya cyane muri Efeso, ababwira ati mweho bana bato mwaranesheje babandi. Iyo uvuze ngo mwarije babandi, bisobanura ngo mwaragwanya ngo barasohoka ishengero. Narumvise ahantu bashira mu gipfunsi, hanyuma bakirukana abantu mu ishengero. Ariko Yohana sire ko avuga ati mwarabanesheje ko mwebwe mwiyakosheje à la vérité, mwarabanesheje ko mwebwe mwumvira ibyo intumwa zivuga, ibyo twe twababwiye. Mwabanesheje kwiyakosha, kwizera kukuri, kandi iyi niyo ntsinzi by'ukuri. Turarangije ubwo numva ko nosenga dusengera ishengero ryo mu Burundi kugira ngo Imana by'ukuri itange iyi discernement, itange umutima utahura kandi utandukanya intero. Wisengere ku giti cyawe kugira ngo Imana iguheze umutima utandukanye intero. Twabonye bihera Abayobora 5:10 bihera mu kumva ijambo ry'Imana ukarishira mu ngiro. Umuntu atumva ijambo ry'Imana ngo aribemwo mu buryo bwo cyangwa ubundi natabibona, azogwa mu maboko y'ikinyoma kanaka, y'inyigisho kanaka zidahwanye n'ubutumwa bwiza. Imana ibaheze akira. Yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimba